ubwiza bw'Imana bukubwira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Siko iyo bakubwiye amabesoin y'umuntu n'amamanque n'amabesoin n'ibintu dukeneye n'ibintu twifuza. Rero Yesu akababwira ngo kuvyo mushaka no kuvyo mukeneye byose, kuvyo mubuze, kuvyo munyotewe, muri mwebwe ntihagire unyotewe. Yesu acara turangira ngo nimuze kuri jewe munywe. Isi si kwitubwira ikubwira ngo uvyo ukeneye n'ivyo urondera n'ivyo unyotegwa, irakurangira ahantu hatandukanye woja kubirondera. Ariko Yesu akubwiye ngo kuri ivyo ukeneye n'ivyo ubuze nayo mamanke ufise muri wewe yose, Yesu akubwiye ngo ingo kuri jewe unywe. Siko kandi akavuga ngo niwanywa kuri we urahera inyota complètement. Amen. Hama hejuru yuko uhera inyota acavuga ngo uza kungirira confiance muri mwebwe, uza kunyizera muri mwebwe, akaza akanywako. Siko non seulement arahera inyota, ariko ikiza kuba nikihe, jewe Yesu sindabaha amazi amara inyota zanyu gusa, ariko muri mwebwe uwunyizera ngo inzuzi z'ubugingo cette fois-ci si wewe wenyene uhera inyota, ariko izo nzuzi ziza gutangura kududubiza ziva muri wewe. Siko zitangure gutemba. Rero si wewe wenyene, ariko zizokiza n'abari ruhande yawe, zizoshika kuri benshi, zizorestora benshi. Rero ndashaka kukubwira uno munsi ku bibazo ufise, ku ngorane ufise, aho uri muri manque, aho ugize iki, ndashaka kukubarira uno munsi ngo Yesu na amazi amara inyota iyo ari yo yose. Kandi Yesu ntafise capacité yo kumara inyota yawe gusa, ariko afise capacité yo gutanga n'umusesekara. Avuga ngo atanga la vie en abondance. Muravyumva? Atanga ibirenze ivyo ukeneye kugira ngo bideborde bisesekare, ntubinywe wenyene, ariko n'abari ruhande yawe babinywe ko bagire. Amen. Amen. Reka ndababwiye, ndakunda kukivuga muri psychologie. Siko hari ico bita pyramide de Maslow, berekana amabesoin y'umuntu. Siko rero ugiye kuraba abantu bose uko tumeze twubatse co kimwe. Muravyumva? Rero ko twubatse co kimwe turafise ibintu dukeneye, kandi niko twaremwe turabikeneye. Hari umuntu muri mwebwe yovuga nje nta na rimwe mpora nsonza. Hari umuntu muri mwebwe yovuga ati je kumumboranga nuko ntavyo kujya ndigera mfushira ku muntu. Siko rero turafise amabesoin, turafise ibintu dukeneye, n'est-ce pas? Kandi rero ngira nababwiye ikintu gitangaje ku mabesoin. Turakunda kwibutsa abantu kenshi tukabivuga ngo nushima ivyo ufise naho udafise ibi, waronse ibi, etc. Ariko ngira ndababwiza ukuri, amabesoin n'amabesoin. Siko? Okay, reka basi kugira ntumengo je ndiko ndababesha, munyemere mu participer muri message yanje. Amen. Ndabasaba ikintu kiri simple. Siko? Umuntu muri mwebwe ari ngaha. Siko? Afise ikintu kimwe gusa akeneye, kimwe. Avuga ati je hari ikintu nkeneye nifuza ko Imana inkorera. Siko? Amanika ukuboko. Umuntu afise ikintu akeneye ashaka ko Imana imukorera, ndabasavye munyemere mu participe, ndasavye amanika ukuboko. Muce mundabira umuntu ari ruhande yawe atana ku kuboko yamanitse. Voilà. Alléluia. Mwene data Bwana Yesu asifiwe sana. Félicitations mon papa. Nimukomera amacu mu papa yararonse umubebe hari. Twese twaragushize ku statue. Nabutazi twaragushize. Alléluia. Alléluia. Twese roga bene data. Turasi ibintu bikomeye naronse impamvu iri kuguma ngaha. Umugozi ugurutse. Muravyumva rero. Twese turasi ibintu dukeneye, n'est-ce pas? Kandi kenshi murakunda kumva tubabwira ngo nimushime ivyo mufisa, n'est-ce pas? Ariko twese turafise ibintu dukeneye. La fois passée nako ndabaye émission y'umuntu yavutse atumva, afite ikibazo c'amatwi. Siko? Nkaraba ingene bashoboye kumugira operation agashobora kumva, nkaraba ingene ari kararira, ingene ari kintu cahatari, ingene yumva yo. Uravyumva? Hama ukayiwiravye nawe uragira emotion gushika naho wumva nawe urize, ushima Imana ingene cette fois-ci ashobora kumva. Amen. Ntacambona ko ivyo bintu biko birandiza je navutse numva. Rero nagenda babwiye namwebwe muri ngaha, iyo ukeneye ikintu bashake bakubwire gute uragikeneye sans besoin. Amen. Kandi nagenda babwiye ngo kimwe gituma ari utegerezwa nuko Imana uko yakuremye ukeneye ico kintu. Mbe mwasko na Satana azubwenge, Satana dupropose ibintu Imana yaturemeye.
ako gupfa gupropose inzira mbi zo kubijamwo ariko araza ubwenge nta gupropose ivy'Imana itakuremeye agupropose ivy'Imana yakuremeye kuko ni kuri sanse kumera ni inyota iri muri wewe n'est-ce pas rero iri jambo ugiye kuriraba litubwira yuko aya mazi yagiye atemba mu kiyaga gipfuye uno munsi ndashaka kubabwira ko ico kiyaga ndakigereranya n'umushaha wawe siko kuko ijambo ry'Imana litubwira ko twese twari dupfuye twese atabuzima twari dufise n'est-ce pas rero umuntu wese ari ngaha ku isi satani arafise ubujya mwataka satani arafise ijambo ry'Imana litubwira ko satani camuzanye nukwiba nukwica nugutikiza siko nugusambura rero hari gihe dukangwa ukabona n'umwana yakuriye aho wotakuriye ukabona bakuriye kumbure mu mahera wotakuriyemwo ukabona bakuze basaba abavyeyi babana beza bari gentil we wafise abavyeyi bameze fo batokana bavuga nabi ugacumengo bobo baratuma ariko naganda kwibira kabanga siko nabo utazi ubona basa neza basayangana bako baratwenga ubona batahuye n'ibibazo vyawe naganda kubwire ngo bajya abantu bahuye n'ibibazo wotahuye navyo rero ivyabishe n'ivyabasambuye birahari rero twese imishaha yacu ibipfuye muravyumva ariko ngaho ijambo ry'Imana ico litubwira ridusezeraniye yanirikiye nuko litubwira ngo uko wapfuye uko ariko kose uko wononekaye uko ariko kose uko wabaye nabi uko ariko kose ndakunda kukivuga amakosa yose dukora mu buzima tuyakoreshwa nuko twapfuye nuko twasambutse nuko twibwe nta kosa na rimwe ukora pwiza force yaryo ridakura source yaryo mu buryo umushaha wawe wononekaye nico gituma ijambo ry'Imana litubwira ko ivyagezwe atabubasha vyigeze bironka byo gukiza umuntu ivyaha kubera iki kuko ivyageze bakubwira ngo ntiwice ntiwibe ntugire iki ariko bikakubwira umushaha wawe ukigwaye uravyumva rero nakunda kukivuga ni nkuko wobwira umuntu agwaye malaria ngo ntuvomise ntugire noze ntugire iki uraza kubimubarira mugabo ntibikunda araza kubisubiramo kwa kundi kubera iki uri kumubwira ivyagezwe vyo kutavomisa no kutagirane ariko uri kubimubwira amagara yiwe nakivuga akikame aremvye en bref amagara mukitse voilà siko nukuvuga ngo uri kubwira umuntu amagara kitse siko ngo ntavomise ntagire noze mugabo ntibishoboka ntibikunda amen rero naganda kubwira nawe uri ngaha ufise icaha ico cyose ubona umengo carakunaniye icaha ico cyose ubona umengo kirakurembeje ikintu uvuga uti muri iki je ndakunda kugwa muri iki ndakunda gusubira inyuma muri iki ndakunda kugira iki naganda kubwira ikintu kimwe no musi wewe ubona ivyo bikogwa ukoze mbwa naganda kubwire ko inyuma y'ivyo bikogwa uragwaye urafise ubugwayi kanaka bugutera gukora ico kintu kibi muravyumva rero ugiye kubiraba raba n'ibintu bisanzwe raba abantu bagushisha raba abantu bakurambira facilement raba abantu bakwenerva raba umuntu uvuga uti jevre mu umuntu afise ingabire yo kunkura mu mpwemo uravyumva misi yose arashira ahantu ngasanga navuze natukanye nagize iki oya ujya muntu abishobora kubera hari ahantu gwaye yabutagwaye ntavyo bishobora muravyumva rero kenshi turakunda kuraba dutsitaza abatuma dushavura ariko ngenda bigusubiremwo bene data ukaba ufise n'umwana akugwaza mu mutwe agukora ahantu ukumva nakundira ijambo ukumva urataye ubwoko siko mu kirundi bava guta ubwoko siko iriho ndarikunda kubana b'Imana kuko hari abantu babatesha ubwoko kandi muri ubwoko bw'Imana murabizi n'est-ce pas rero hari ibintu murabizi ibintu bibakora ahantu bene data ngira ndakubarire kugeza kuri situation y'igihugu nimbirikira gukora ahantu kumva nagenda kubwire ngo igushobora kuko hari aho ugwaye uno musabye umuntu waturazanana mu modoka mu gatondo namubariye nti jewe ndamaze gushinga intahe n'est-ce pas ni bande abantu bari ngaha mu kijijwe umaze gushinga intahe ubwira abantu canke ubwira umugenzi wawe canke uvuze ikintu Imana yagukoreye umaze gushinga intahe ni mumanika amaboko ndabarabe abantu bamaze gushinga intahe aha rero nababwiye nti na jewe ndamaze gushinga intahe y'ikintu Imana yankoreye siko rero uya ndashobora kwicara muhira igitoro cabuze muravyumva rero biroroshe yuko nicaye muhira igitoro cabuze siko havuga okay sindi buje hajya sindi hehe igitoro cabuze reka nikarume ngume muhira hama nkikaruma muhira nkaca natsa televiziyo ambatara gacacika siko hama matara acitse na connection igaca iparangana naga telefone nagira njeko naho gagaparangana n'est-ce pas rero biroroshe ko nshavuga nti ariko vrema siko duca tuvuga
nico tubana hezagewe n'umuntu navuze ngo ni sawa ngo cane ndavuga haleluya birashoboka kumera neza cane amen ugashabaza ngo ari kuvrima ngo ibi bintu vrima ngo none ibi bintu bizogenda gute none murabizi ngene mucambo bivuga byose n'est-ce pas muga rero jewe nca ndibuka la fois passée nti none ndakwaza ikintu ya deni wewe ntahe urigera ushinga mu buzima bwawe ego none nimba warashinze intahe uramaze gushinga intahe y'ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe ego none nimba warashinze intahe y'ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe nuko ico kintu ataco wari ushoboye ataco wari kwishoboza canke kitari gukunda kidashoboka hamushinga intahe y'ingene Imana yagikoze amen amen none amatara acize Imana iri ubu ko wahagaze imbere y'abantu canke ugahagarara imbere y'umuntu ukerekana ko naho vyari bipfuye naho vyari bidashoboka naho vyari bimeze gutya uri kushinga intahe ko muri ico kibanza bidashobokeramwo Imana yaguserutse ko igukorera igitangaza amen amen none ya Mana yaguseruka ko igakora igitangaza wa munsi mu nyuma zaho yacihwera none ya Mana yaguseruka ko igakora igitangaza mu buzima bwawe mu nyuma bwaho yacigora malaria none ya Mana yaguseruka igakora igitangaza mu nyuma zaho ifise batterie faible none Imana amatara acitse ntikora ikoreshwa n'umuyaga nkuba none ndabaza kumaze guhagarara ugashinga intahe kubera iki ibintu bigenze gutyo nafabata amatara yacitse ca ndikokomora sindagasubiramo ngaha wana hari gihe wakurikiranye nyene filme bishushu meze utebekera mufate kaze ngo pyanaka oro rero amatara yaracitse nca ndikokomora biza guhera ndavyugaye aza karaba babisenge yogira sinsuri kugenda bon bref yaracitse nca ndikokomora siko cavuga ibi navyo siko mvuze ngo ibi navyo direta macanza mw'iryo jambo Imana yapfuye none Imana ntiyari kwiyaranja ntubura amatara mbega urazi ko n'amatara yocika mu quartier yose inzu yanje yonyene igasigara yaka Imana ntishobora kubikora okay none iyo Mana nashingiye intahe ko mu gihe kanaka vyari bipfuye bimeze nabi ikanseruka ko igakora igitangaza siko iyo Mana siko ndayishingira intahe iyinserutse ko igakora igitangaza ikagenza ibintu uko jewe ndabishaka uravyumva ha mu munsi ibintu bitari ko bigenda uko bishaka sishobora kuyizigira ko no ngaha nayo nyene ifise controle ku buzima bwanje muzokumva ama histoire y'abantu benshi bashitse kubihambaye bashitse kubikomeye mu buzima usange baciye mu buzima bubagora canke bubafyonda siko none ko twe twasengeye igihugu tukisengera natwe ngo dukoreshwe tugira iki ko twarasoma amajambo atubwira ko ikangura izoza ikavangaho ikagenda igatemba ikagira iki ubu mwosanga muri ko murafyondwa naho kugira justement muvemo l'essentiel izo nzuzi z'ubugingo zitembe ziva muri mwebwe zigira none uraziko mu gihe uri kuridoga uri kuridodomba uri kuragira iki uri kuravuga regide zo yo ngaho ingene imeze ugasubira ukavuga Leona na Lumiteri ingene bitariko biragira iki urabizi yuko muri ico gihe cyose uri kuridodomba hari uwundi muntu afise ububasha ku buzima bwawe afise kandi ntasinziriye ijambo ry'Imana tubwira ngo ntasinzira ntahunyiza muravyumva ntasinziriye ntahunyiza ku buzima bwawe afise igikorwa ariko arakora muri uwo mwanya uriko widogera ivyo hari ibihambaye uhora ariko arakora mu buzima bwawe none amaso yawe ari ku gikorwa regide zikora canke ari ku gikorwa uhora ariko arakora mu buzima bwawe ndakubaza uyu munsi amaso yawe ari he kuvuga ngo nasengeye umuntu wanje ntivyakunda kuvuga ngo nasengeye ibi nibi ntivyakunda siko ariko ndabaza Imana yapfuye none itapfuye ntiwoyizigira mbega si umwizigirwa mu nzira zayo zose ntagororoka mu byo akora byose ntafise urukundo mu byo akora byose none wumva ivyo bindi uriko uravuga bivahe uyu mugabo rero nawe yarabaye ku isi nk'abandi bose ko twebwe abantu ntitura amafi ntituba mu mazi turi abantu tuba ngaha ku isi n'est-ce pas yarabaye ku isi nk'abandi bose kandi yarondera ubuzima nk'abandi bose yashaka gushika ku bintu nk'abandi bose siko uyu muntu rero yari karatunganya ubuzima nk'abandi bose hari gihe bakubwira ngo urazi ngo bigire gutya siko ngo ucuhindukiza ngo bimere gutya siko
ngo nanaka niko yagize bica bigenda neza n'est-ce pas ku batabizi après Serbie ubu hariho Singapore murayizi abo ngaba barayizi hari abandi bakavuga ngo yitubwire muravyumva rero barakubwira ati bigenze gutya niko abandi babigenza siko hamushaka ko ubuzima bwawe bugenda neza iki naco ugifate ushire hasi uryamike gutya ariko iyo kuri ikote yo yuyiryamike muri ifaso uravyumva ndahiriwe muravyumva hami nayo ucobora umugozi iyi nayo do turafise ibintu batubwiye uko twarezwe uko culture zacu zivuga uko imico yacu ivuga uko bikubwira ati saa 3 ubigenza gutya saa 5 ukabigenza gutya ku myaka 200 ubigenza uku hageze 30 ubigira uku uya ariko 40 ni yakurengana nakazi kawe niwashikana nk'iya deni utaragira mariage kazi yako uravyumva birafise ingene bitubwira bitu n'est-ce pas hama natwe tugakura muravyumva tugakura tugira nk'abandi tukagira turondera nk'abandi tukagira tugenda nyene tubigira nk'abandi n'est-ce pas hama rero hakagera igihe cyo mu buzima bwacu siko haza ikiganza mu buzima bwacu siko ico kiganza kikaza kigatangura kugusunika ngo ndakwereka iyo tuja haleluya siko hama ico kiganza kigapima intambwe igihumbi kikakubwira ngo ndakwereke ngo manuka winjire siko none we kuri kubwira wa kiganza we kumanuka ngo ninjire ukabimbarira twe dutunganiriza ibintu hariya ku butaka we uri kunyinjiza mu mazi gutosa ibirato vyanje urazi combien ça coûte uravyumva ubu uri kurantosa none ga ninaja mu byo gutota raba umwanya ndiko ndatota siko ndiko ndaraba bagenzi banje nakabiri ko biracamwo nakavyaciyemwo nakabirakunze nakagize gutya nanje ndi mubiki ndi byo kwinjira mu mazi ndiko ndatosa n'ibirato nari mfise maze noneho bihave vyononekana naduke nari mfise ngena none muravyumva hamba wa muntu nkaca nemera basi nkavuga nti okay kwiki kiganza gihambaye kwiki kiganza gikomeye kwiki kiganza gisa n'igishoboye reka nemere numvire siko ndahagaze gushika ngaha mugiciza cuko amazi akingera ngaha kuri cheville iciza chavyo nuko mpagaze ngaha hari ibintu byinshi byo hari ya mpamvya uravyumva kumbura ijya bafre sindayishikira ariko akandaza gushobora kugapanga uravyumva hama ca kiganza kigaca gisura kikansunika ngo manuka kandi winjire hariya rero hajya nivyo ndavyumva ndiko ndajayo mugabo urumva ngaha nakakantu narinshikira gatanguye kumbera ukuntu muravyumva kaca numva ngo none gamba nibitu bigenza gute basi nkaca numva akandacaga hamze ndagira gutya aya ariko ngenda kubwire ngo iki kiganza aya mazi ko kiransunikirako yitwa mazi y'ubugingo uravyumva rero naho ntarabona ibikorwa vyayo vyose kuba namaze kuyashiramwe ibirenge naho atarakiza umubiri wanje wose n'imiburi buri yamaze gukiza ibirenge vyanje amina amina hama ugaca usanga wanashaka nico bituma nkunda abantu bagira l'expérience avec Dieu haleluya ndakunda abantu bagira experience iri spirituelle ndakunda abantu bumva bakumvira ndakunda abantu ikiganza mwese kiraza mu buzima bwayo ikiganza mwese gira kibabwira utuntu dutoye ikiganza mwese gira kikubwira ukura aba television film igeze hagati siko ngo zimya gato tuje kubonana nawe akavuga irindira ihera n'est-ce pas ikiganza turagifise abantu bakijijwe ingorane dufise uno munsi niyihe nuko twakijijwe ico kiganza turakimasakra duca tugendera mu vyagezwe Jesse nkoriki je narahevye iki oya sivyo vyagezwe ngo ntiwice ntiwibe cyane ntugirene oya nikibazo ko nakubwiye film yigarukirize hagati je kandi narambwira Imana ntudashaka ko ndayiraba nta kuntu wari kwiyaranja ukambwira ntarayitangura kubera iki urindira igeze hagati muga naho nkundira Imana nabigize n'impaka uyitangure igera haryoshe hamaje nakubwira zimya tuje kubonana kuko ndashaka kukwigisha ku jewe undutisha iyo filme yawe muravyumva rero twagera ngaha tugasanga komeme kubona naramanutse nkagera aha nukuri hari utuntu namaze kubona Imana yakijije ibirenge vyanje siko umugenzi wanje yarambariye ngo nta byinshi ndamenya ariko umuntu wa mbere yantumiye gusenga yakunda kumbona ntembera mu ijoro hama muri uko kumbona ntembera mu ijoro tukaramukanya duhuye ko twambwika kimwe uwundi munsi ngo acarampagarika ngo acambwira ngo urakunda gutembera ngo yego mba niko nditemberera ngo kenshi sindonka itiro none ngo kutaronka itiro ngo ndakwereka ahantu tujana acamujana aho bari basoma amasengesho yo gukesha siko uwo mugenzi wanje yarambariye ngo jewe ico gihe gadeni nari mfise ikibazo c'ubwo bako nzohava sara mu mutwe kandi ngo mama wanje yarakunda kumbarira ko je nzogwara mu mutwe
ngo zosara. Ati rero nari mfise ikibazo c'uko nzosara kandi byari byatanguye kuza ivyo gusara kubera iki kuko ngo nararaba televiziyo nkaca numva umuntu ariko avuga amakuru muri televiziyo arahagaritse kuvuga amakuru ngo atanguye kumvugisha. Ati rero no mwijoro nkaburitiro nkaca ntangura kuyerera. Rero ngo umuntu yarantumiye ngo tugende ndusengera ngo ivyo gusenga ntaco byari bimbariye ariko ko nabuze ico nkora kandi nabuze itiro reka ngende. Ngo ndagenda aho hantu ngo barasenga ngo yari ubwa mbere numvise amahoro ameze gutyo mu buzima bwanje. Ati narumvise amahoro gushana isinzira ko bariko barasenga. Amen. Na Francine aje kunshingira ntaye mu kanya twarimbye ya ndirimbo ngo reka amazi y'ubuginga ntembemwo. Camona Francine yahezagiwe acambwira ngo la toute première fois naje kusenga mwishengero ninjiye bariko baririmba iyi ndirimbo ngo reka amazi y'ubuginga ntembemwo ngo ca numva sorte y'amahoro ntazi ntigeze kumenya. Amen. Rero hari gihe tuzu ugasanga naho twobipinga naho twogira iki hari ico twamaze kubona hari icabaye n'imiburi nari mu rugendo na processus y'ugusara mais ça va sindumusazi sinasaze kandi numva ko ugo rugendo niyo processus yo gusara yarahagaze donc n'imiburi biri sava muravyumva. Hama rero mu nyuma agaca avuga ati umviriza rero dukomeze urugendo tugende ndakwereka handi duca subira wa avance mugabo ni na avance agamana natosheje ibirato muga sidashaka gutosa ipantaro yanje kugeza aha hose uravyumva ariko ukinjira amazi akakugera ku mavi ariko ikibabaje nuko uko amazi akugera ku mavi nuko umengo uri kuja kure y'ibindi y'ivyisi ingene bigenda biragoye siko mu nyuma ukavansa amazi akugera kuri ceinture muravyumva mu nyuma ukavansa ukagera aha amazi udashobora kuhagarara muri ayo mazi nukuvuga ukagera ahantu amazi agutwara siko nikuvuga ngo ni confiance wagiriye ico kiganza ni confiance wagiriye uwo muntu ni confiance wagiriye iyo mana iri kiratwara ubugingo bwawe kandi imana ntitwara ubugingo bwawe bivanye n'ingene wowe bibona n'ingene uvyumva n'ingene ubitahura kuko iyo bibikora nk'uko uvyumva n'uko ubitahura imana yari kubikorera hariya ku butaka ariko no seulement yagutwaye mu mazi mugano mu mazi ntiyavyoroheje ngo amazi agumagera ku mavi canke kuri ceinture ariko yagusunitse igutwara handi hasa nk'ahari dangereux ariko wemeye kujayo aho hantu uyo muntu agaca avuga Ezekieli ngo ncangera ahantu aho mbona uruzi rwapfuye aho mbona la mer morte aho mbona ivyapfuye n'ivyononekaye n'ivyasambuye aho mbona ivyo satani yakoze mu buzima bw'umushaha wanje ngo ncambona ahantu ayo mazi atangura gutemba ayo mazi atanguye gutemba aho amazi yarapfuye hose yatangura kuronka ubuzima aho amazi yarapfuye hose yatangura kududubiza ubuzima. Amina. Hama non seulement ubuzima bwatanguye kududubiza muri jewe ariko iyo ubuzima butanguye kududubiza muri jewe nukuvuga ngo nivyategerezwa kuba vivant byose muri jewe bitangura kuba vivant. Amina. 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 Nijo ituma ijambo ry'Imana tubwira ngo ubwami bw'Imana ngo sukujya n'ukunywa gusa ariko ngo namahoro n'umunezero n'ukugoroka biva kuri mpwemu yera nukuvuga ngo ivy'Imana idutwaramwo suko gwaruzi babonye rumeze neza gusa ariko n'igihe rutaramera neza ndiko ndumvira ndiko ndabahistore. Amen. Amen. Amaze gushika hahantu ngo bidashoboka ko umuntu ahagarara. Haleluya. Vuga ngo aho bidashoboka ko umuntu ahagarara. Aha ta maîtrise ufise aha ta contrôle ufise ico kintu cyateye ubwoba muravyumva ariko ngo ashitse aho hantu siko ngo wa muntu ngo aca mutwara ku nkombe z'uruzi ngo acabona no sura mu ruzi rurimo amafi y'ubwoko bwose rurimo ibitegwa by'ubwoko bwose ariko ngo acabona ngo no ku nkombe y'uruzi ubuzima ntibwaje mu mazi gusa ariko ngo no ku nkombe z'uruzi ngo hatangura gukura ibiti by'ubwoko bwose hama bitangura kuzana ivyamwa by'ubwoko bwose amababi yavyo akaguma rivere hama ngo ku nkombe ngo hirya no hino haba hahagaze abarovyi bariko baratera insenga zabo n'insenga canke insenga abavuga senge insenga siko bariko baratera insenga zabo hama ngo bakaronka nukuvuga ngo no seulement haje ubuzima mu mazi ariko ubuzima bwarengeye amazi buja no hanze y'amazi hama n'abari hanze y'amazi batangura kubeshwaho n'ubuzima buva muri ca kiyaga cahuye n'amazi ava imbere y'intebe y'Imana. Haleluya. Uyu n'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwanyu. Imana niki kuronderera cyane niki guhamagarira gukira gusa wewe ariko ikurondera gukira ariko gukira gusesekaye kugira ngo guhitane n'abari iruhande yawe bose kubakoreko. Hari ibintu byinshi byatunaniye gutungana hari ibintu tugerageza ngaha bikanka hari ibintu dushaka kurestora no kurondera ubuzima bikanka hari ibintu tugira iki mu gatondo nababwiye nti hari igihe nkubitigwa ngaha ku butaka. Haleluya.
hari igihe nkubitirwa ngaha ku butaka ugakubitwa ukagerageza bikanga ugakubitwa umengo uri kujya amabox ugwa hasi baca gutera n'imigere hari igihe ubuzima umengo bukobora guhonyanga bukagira ariko navuze nti ico nkunda cyane bibaye byinshi des fois ndabikunda ko bibaye byinshi bica binyibutsa uwo ndiwe cyambona umengo pardon ndibuka kera namba ari muri 2000 combien natwari muri 2000 hari umumama akuze nsonera siko yari afitiye amahera ateza kunsubiza hama ayo mahera nari crise nkenye namutelefone arambwira ngo uze kuyatora ngaha sangapi ndava muhira cyo gihe naba mu Kinindo nta muduga nari mfise ndiyatwo nafashe bus ndashika muri ville ariko nyene murabizi vya bus ntuyibwira ngo igendere ku masaha yawe siko irancereza nshitse hamwe twavugana ndamutelefona mwumve nta mahera afise ndi crise nayo gutelefona urumva ni problem muravyumva ndamutelefone ngo nakurindire ahantu ngo ndakubura kandi ngo naraguye ko ndi muri lift bariko barandeplacer urumva aho mpagaze hehe kuri province kuri Palais des Arts uravyumva naje muri ville nta mahera gusubira inyuma afise izuba rirankubise uwo muntu ambwiye yuko kandi ndamusonera numama kuze sinza kuvuga n'amanyama sinza kuduzijwe siko hama ndamubwira nturumva naye nashitse muri ville kandi sineyongo none ko naye nakubwiye ga mwana ngoke ngo basingumviriza ngo uyu muntu ampaye lift ngo aciye kuri Source du Nil ngo ngaho manuke kuri Source du Nil ngo urabe ko wohashika tutaragira uravyumva hama ndava kuri Palais des Arts urabona kameme ku mafyeri ntisinovvuduka sino j'avais envie kwirukanka mvuduke nyene uravyumva ariko muri ville nibambona ndiko ndavuduka bavayaza ngo nasaze siko gatugenda buhoro mugabo unyaruka ukagenda ukamanuka ngaha Tropicana ugenda unyaruka nyene nibikingeze kuri je pense kuri rond point ndiko ngenda hariya hamaze n'abanefone ngo yongo mwana ngo twamaze kuvaye ngo ntuze none basi mugiye he acava ngo urumva tugiye mu Ngagara okay mugaro nk'iko ndakubitika akazuba nabuza amahera ndayakaniye ndayashaka nayanje sideni ndiko nsaba juste ko bampereza uduhera twanje ibintu birakomeye urazi ibyo wasize mu nkirangene washaka ko bimera umerewe nabi urakubititse ugize iki mugabo ndiko ndakubitika pardon siko ndiko ndakubitika itukavuga ibintu non pas question ibi bintu si vyanje vraiment none gamana bamese gutya ubuzima bumese gutya mbe hasi gutya tanumva umengo ayo mahera ego naenda yakeneye na yose urgence nibiki me tanumva umengo no yabwira naho ntako ndayabona ngo wesha naguhaye akaciro karenza kufisa naho ndayakeneye naho nkubititse naho ngizikije imana yanje ntiyapfuye rero ibi bintu naho bitoca mu nzira ashaka nibiki imana yanje ntiyapfuye rero ntushobora kunshira hasi nkakubitirwa gutya aya nkababara nkamererwa nabi kirazira n'imiburi biri mfise imana yanje amahoro ndisanse kuyaronka kuko ibyo muhema tanga na mahoro n'umunezero no kugoroka biva kuri muhemo amen ego nakubititse ego vyabuze ego vyagize iki none kururuzi rupfuye gutya nakubititse nabuze bimeze nabi mbega rurapfuye telmo kubuzi gurugingo atabuzima ushobora kuzana muri ugo ruzi ndavuga ntirindira gatoya ndatansha ndashika muhira nabana na ba pasteur siko ndashika ninjira ndi décider ndashika ndinjira mu nzu ndugura umuryango wo mu cumba ba pasteur arandabigene ninjire ndi décider ngo ça va ni ça va ngo kumengo noya ntihari ibintu vyigize ndanse urumva ni kandi gira ndavyereke ko je navyo tutangana urumva kuko gabene data reka ndababwira gasokre basi n'imiburi biri mutahana kakonyene mufataka siko mwese ngaha murazi gukubitika ico arico nimora mukubitika harabakubitika n'ingwara harabakubitika n'ubukene siko harabakubitika n'abana bafashe inzira badashaka siko yo hariho bamwe ko barira muri kano gatondo ngo nimeyacika baguhevye uwo akunda uwo ari wizigiye canke baraguhevye gushika uno munsi uracababaye siko hari n'abababura mu bundi buryo murabizi siko la vie aya no babwira umwe wese ngo ninde amaze gukubitika sinorinda kubasanga mu manikiga mwonyarutsa ngo umwe wese amaze gukubitika murabizi n'est-ce pas reka ro basi ndababwira gasokre siko hari ibintu byinshi vyigira ndanse ku buzima bwawe hari ibintu byinshi biguhonyanga ku buzima bwawe hari ibintu bikwekaza urumva hari ibintu biguhohotera bikakwekaza bikakwica bikagiriki ariko reka ndakubwira gasokre kamwe basi n'imiburiburi siko hari ibintu byinshi bikunesheje bigushira hasi
kubera uri ngaha ku butaka. Rero hari igihe ushobora kubiraba ukavuga uti murankubise murashize hasi ndakubititse ndapfuye ndababaye merewe nabi twese iwacu turahitanywe bimeze gutya na gutya haya ukabwira uti rindira gato ndakwereke ugacumanuka ukamanuka kubera uzi ngo hariho ikibanza ibyo mwigira byose nibidashoboka nibidakunda nibidakira nivyo abaganga bavuze iki hari ikibanza ashobora kumanukamwo aho uruzi rw'ubugingo butemba ruva imbere y'intebe y'Imana kandi uri uwo ari we wese wangorane ivi ryawe rirapfukamamo. Amina. Rero ico gihe nandi narakubititse mugasha ndavuga nto ya Mana ibi ntibishoboka amahera ntashobora kunshira hasi kuri uru rwego amahera ntashobora kunyekaza kumwe ndababwiye ngo amahera n'ikigigomana gikomeye muri ino si nico cambere uravyumva kandi Yesu yaravuze ngo ntushobora kugifukamira ntushobora gufukamira mama ngo ufukira family nima hari ahantu uza kugera ntibihutse. Amina. Vyaranyekaje birashira hazi canda mu cumba kandi nda mu cumba numvuye ngo wamahera jiyuja siko mwabiki jiyo muja ndagiye mu kibanza ndakwereka ico nkurayo ncanda muri ico kibanza canje ndasenga ngira umwanya wanje kubana n'Imana kandi mu mwanya wo kubana n'Imana simpa ko gumuvuga ngo bana ngo zana amahera ivyazana ntabara seruka kiza urabivamwo ahubwo ukajamu kavuga ati mbe marakonda bishuhiye umengo ntushushura hoze reka nanje rero ndeke kubishuhira ndakubaze ngo mbe gushuhiye iki kugira nanje ngo nze nemere ninjire mu byo woshuhiye kubera yuko igihe nariko ndabitunganya ngaha ndiko nageza kwiruka ca kiganza coco cantwaye hariya niko tikiganza kija kunyibika mu mazi kandi nanje mfise ivyo ntunganya ngaha ku butaka ari ngenda kubwire ngo iki kiganza kigutwaye kukwibika mu mazi si kiganza cari co cose ni kiganza cuhoraho namaboko yisumba byose ni cashizeho ibiriho byose ibiboneka ndibitaboneka ni caremye ikintu cose rero ikiganza cyagura ngo jayo ukabona umengo ni na jayo ndapfa uravuga nka Abrahamu ngo naho nopfa no mu munyota Imana yosubiza Isaka wanje. Naramanutse aho hantu cyanigira umwanya wanje wo gusenga ndasenga mpeza numva amahoro. Haleluya. Bwira mugenzi wanje ngo amahoro. Abantu bacamvuye ngo ya mahera amahoro wasoro nka mahera ukabura amahoro ha mugasara ufise amahera numva amahoro numva ndaruhutse numva sécurité ça fait partie des besoins de l'homme turakeneye sécurité hagiye bituma mutumutwe ni insécurité yateye ubwoba bizogenda gute tuzobaho gute tuzogiki tuzogirika abana barapfuye bizogenda gute insécurité iratesha umutwe umuntu ariko iyo ugiye muri presence y'Imana ishobora kuguha amahoro ishobora kuguha ijambo rikuruhura kandi ririhuye umutima wawe nagenda kubwire ngo umutima uruhutse ushoboza cerveau kugera ku bintu servitari gushikako mejeje kwisengera naruhutse meze neza nca nibuka abantu twari dufitaniye programme abo bantu bari gusenga je sinari gusenga kandi abo bantu bari gusengera ahantu je ntasengera eglise je ntasengeramwo siko Francine urahibuka handi ntabakurikiye bari muri eglise je ntasengeramo mais comme twari dufise rendez-vous candaca kubahitana ikwane giheze candagenda afata bus candaza aho hantu aho ndaje niko nababwira ngo si eglise je nsengeramo aho hantu ndahashitse ninjiye umuprotokole wahacambarira ngo ni sawa acambwira ngo hari umumama ngo avuye ngako kurondera n'umumama ndabwira n'umumama wahehe amumbariye nsasanga ngo n'umumama aba hanze ngo abiburaya jendi azana n'umumama aba hanze abiburaya jewe aza kundondera kuri eglise ntasengera ko bigenze gute ngo naje namubwiye kudasengera ngaha ngo mwangu acambwira ngo nta handi aziyo gukura acambwira ngo mugabo ngo yarafise envelope bamurungikanye yawe acambwira ngo genda uyisaba ujya mu protocole niwe nayihaye kuko yari yashatse ko mu protocole ahava yihabo bantu tuzinanye kugira bayimpe candagenda ngiye kuraba iyo ntuzeya ndayugura ncasanga irimo carte ya Noel imbwira Noel nziza urara aho turubakuruke kumva mego Omvale abantu baguye ibintu kantu mengo ntibarongorwa namwe mu vrema urumva Chasanga irimo carte ya Noel imbwira Noel nziza bon kumva ngo c'est très gentil mais sérieux bon bref
nca ndayakira okay ndavuga imana ishimwe nzorondera ujya mu mama nanje ndamurungikire nawe nziza uriya aya urumva yego nca ndafata ikarata yanje ndayisubiza muri envelope mugabo nca ndabona ko ndayifyondeye itari kirinjira facile ngiye kuranca sanga harimo kanoti ka 50 euros hehe mwabimuze ngo nahomvye squatter ako kanoti izo ntaye ndakunda kuzivuga z'amahera ako kanoti ndagafashe nca ndakereka satani aka kavuye ça vient d'où ko anteje ugwamo ukambwira ko mpfuye ukambwira ko biheze ukambwira ko ujya mugora atamaye ry'amahera bizagenda gutya na gutya bla 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 singaya rero gabene data nagarabwiye nti hari igihe ukubitirwa ngaha siko ariko ugasanga ivyo bintu byagukubise byaguhagazeko byaguhonyoyeko byakwifatiye juste kubera uri ku butaka siko ariko ndakwinginze ngo umanuke mu yindi dimension ndakwinginze ngo witabe umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe ndakwinginze ngo ugende iyi Imana iguhamagarira ndakwinginze ngo ugende jayo bene dati Imana itubwira ngo nkuko isi n'ijuru bitandukanye niko ivyimviro vyanje bitandukanye n'ivyanyu rero biragoye kuyikurikira kuko wowe yuko urayikurikira ububona ukundi kuntu vyari kugenda ariko nayo ikagutwara mu yindi nzira muravyumva ariko iyo wemeye ukayikurikira ukumanuka niko ucubona yuko ya Mana yantwaye indani ikuzimu mu mazi siko ni Imana iganje ivyo ku butaka vyose nivyo ndiko ndabona hariya vyose amin rero manuka ku butaka kugira bigende neza amina Yesu rero agacavuga muri iki kintu cyo kumanuka bamanuka gute bamanuka mu kwitaba ndakunda ijambo ry'Imana ndakunda ubwami bw'Imana ko bavuga ama principe ya siko ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe agire gute acika umukozi w'abandi rero biragoye kuko twese dushaka kuja hejuru n'est-ce pas twese dushaka kuja hejuru twese dushaka kuduga twese dushaka ko bigenda neza kandi twumva umengo le seul moyen ko tuduga tukaja hejuru bikagenda neza nukuduga nyene nukuja haruguru ariko ndakunda Yesu kuko bavuga bati ego ndakudugana ndagushikana haruguru ingo tumanuke niho kubwira umuntu ngo manuka hajya haruguru rero ndakunda ubwami bw'Imana kuko mu bwami bw'Imana turashobora kumanuka haruguru rero ndakwinginze mwene data uri ngaha mu muhamagaro w'Imana muci Imana ivugana nawe mucikira kuvugisha ndakwinginze ngo manuka emera wita umuhamagaro w'Imana umanuke hajya haruguru kuko ivy'Imana ikira guhamagarira n'ubugingo kandi n'ubugingo busagutse amina amina hama nta numwe muntu ngaha kwisa zo kwitabira umuhamagaro umuntu wenyene azokwitaba ashobora kwitaba umuhamagaro wawe niwe wenyene abandi bitaba imihamagaro yabo amen Yesu rero yaravuze iki kintu ngo abarushe bambe ngo unyotewe wese ngo nazanywe kuri we reka mu guheraheza munyemerere mvuge kuri Yesu gato amen amen munyemerere mvuge kuri Yesu gato amen Yesu rero gabene data ngarabwiye nti Yesu burya ntiyorosha Yesu hari igihe bitunanira kumutahura hari igihe bitunanira kumusobanukirwa hari igihe tunanirwa kuraba none uwo Yesu ninde n'uyuhe bimeze gute ariko ndagenda bahumurize mwe bantu muri ngaha aya munanigwa no gusobanukirwa no gutahura uwo Yesu ndababwire nti mwe mwotuma kuko simwe mwenyene mwananiwe no gutahura Yesu ariko ndagenda babwire ngo Yesu abantu bari kumwe busabe Yesu Kristo siko tumwita kandi benshi bazi ko Yesu Kristo ari nom et prénom siko Kristo ni izina ry'ikirundi hama Yesu ni n'est-ce pas ariko kera muri aba bantu ubisirayeli kwita izina ry'umuntu kenshi bagira nko kuprofetiza canke nko kuvugishwa canke kuvuga ivyizegwa canke hari gihe bavuga ku bintu barimo muri ico gihe kuvyekara traversa canke ico yizeye ko uyu mwana azozazanye mu buzima bwiwe siko ariko Yesu ntibapfuye kumwita izina uko ariko kose siko umumarayika ni wabwiye Mariya ngo uramwita Yesu siko kandi Yesu nagenda babwiye ngo iyo zina bahora bagita abantu nk'abavugisho kuko abo bantu ubwo bwoko abisirayeli abajuifu muri ico gihe bari biteze kuko Imana yabibabwiye yuko umunsi umwe izorungika umuntu aza kubakiza urumva akabakura mu byo barimwo siko rero Mariya igihe yatwarinda yemera gutwarinda ya Yesu ijambo ry'Imana ritubwira ngo umumarayika amubwiye ngo uramwita Yesu Yesu bisigura ngo Imana irakiza amina amina donc Imana yamwise izina rifise ico risobanura amina rero uyu Yesu araza ngaha ku isi arabaho uravyumva
ariko ndashaka kuvuga ngo naho Yesu yabaye akagenda ngenda ngaha ku isi bamubona abantu akora ibitangaza malgré ça kumubona ntibamenye uwo ari we yarakora ibintu cyangwa akavuga ibintu bacabago ivyo bivuze nkande uyu si wa muhungu wo kwa Yosefu na Maria umwe wahajya aya ntuzeya bagira ibi nibi none ivyo avuze nibiki kubera ngo nabwiye ikintu kibega bene data Yesu naho mwari kuba mugendana ukamubona ngaha ntibigutera kumumenya kuko ngana barengo Yesu babonye ngaha ku isi agenda siwe Yesu wa kweli ijambo ry'Imana ritubwira ngo yiyambitse umubiri mese ujya mubiri ijambo ry'Imana ritubwira ngo yitije ishusho y'umwana w'umuntu mugabo utani ntiyari umwana w'umuntu nico gituma mwumva hageze igihe akabwira intumwa ngo mbega mwumva ngaha ku isi bavuga ngo ndinde bakamubwira ngo uri bamwe bavuga ngo uruyu abandi ngo uruyu okay tubireke ivyo basi sindiko mbaza abandi bantu bari ngaha hanze ndiko mbaza mwebwe 12 twirigwana tugendana mwama mumbona ndababwira amajambo niyo mvuze mu migani nkabisobanura ndababaze mwebwe muvuga ngo ndinde ariko nagenda bwe ngo no muri abo 12 ntibashoboye kuvuga uwo ari we kiretse Petero na wene yavuze iyo jambo ngo uri Kristo ni titre siko ni nko kuvuga ngo uri umubaji canke uri umusuma canke uri umukontable canke uri uravyumva Kristo risobanura uwasizwe amavuta canke risobanura wa wundi twari twarasezeraniwe aza gukiza Mesiya n'est-ce pas uravyumva rero aba bantu bose nta numwe yatoye icarico ariko Petero acaraduka wewe uri Kristo bisobanura ngo uri wa wundi Imana yadusezeranira kazoza kudukiza Yesu acarumigwa Petero ivyo bintu bishoboye gute acavuga ati ivyo sinyama n'amaraso bikubwiye ariko bihishuriwe na mpwemu kuko Yesu naho mwaho kuba muri kumwe mugendana muryamana murara mu gitanda kimwe ntibigwa gutora uwo ari we ivare gutora ikiri ndani muri uyu muntu kuko ico nico Imana yarungitse kugira kize kudukiza Amina rero Yesu ndashaka kubabwira Yesu sikintu icari cyo cyose Yesu c'est pas juste ujya mu type mwona mu mafilme atwereka no mu type nyene wo mu bogara ariko bibiri tubwira ngo ntiyari mwiza rero Petero yamuhishuriwe na mpwemu acamubwira ati wewe uri wa wundi Imana yatubwira ko azoza kudukiza kandi je kintu gira kintwenze murazi ko Yesu avant yari yasomye ya jambo mu ngoro akavuga ngo mpwemu uhora ari kuri jewe yandobanuje gusiga amavuta umengo yari yabivutse none naho yabivuze nta numwe yabimenye mbarige ko yabivutse nico gituma uno munsi ga bene data siko reka nabari ikintu kimwe ntituri muri Eglise Life Center turavuga amajambo menshi nkuko ndiko nasemera tukavuga Yesu tukagira iki ariko ntuzopfa umenye Yesu uwariwe atari gihe wemeye kuko kugutwara akaba ariko kuguhishurira Kristo wariwe ibi tuvuga sivyo bizoguha kumenya Yesu ibi tuvuga ni byiza ko ndiko ndabivuga ngaho imbere ariko ndiko ndabivuga kugira ngo muri umwanya ndiko ndabivuga ni wumva hari ico muhemu aciye avugana n'umutima wawe ucandika ahantu ni wataho kirimbureko kuko uwo muhemu agira guhishurire Kristo Amina rero si Petero gusa ariko na Yohani yaramuvuze Yohani rero wewe yamusobanuye avuga ngo uyo ni jambo mwumve aba bantu bose c'est comme si bako baravuga ngo uyu si wa mutipe mwabona kumubiri gusa akaza ngaha agafa ego ni ikorwa yambaye umubiri kandi yarigize umuntu 100% kugira ko rico ateza gukora ariko ngaho ico bako baratubwira bariko batubwira ngo arenze ivyo nico gituma bambubwiye bajya abantu ngo twebwe sokuru wacu Abrahamu byagenda gutya na gutya aya agaca twega bati bazi ko bambwira umuntu wa hatari yabayeho ayune epoque agaca babwira ngo imbere yuko sokuru wanya baho general bacashaka kumwicisha amabuye rero uyu nawe ne Yohane yamuhishuriwe avuga ngo ni jambo urumva avuga ngo jambo mbere na mbere uwo jambo yariho nukuvuga ngo mbere na mbere atana kime kirabaho uwo jambo yariho jambo w'Imana yari mu Mana ariho ngana babwiye ngene ujambo ari complicated naribaje ko jambo yambaye umubiri akaza none igihe yari ngaha ku isi Imana nta jambo yari ifise ariko navuga nti none ko kubatirizwa bavuze ngo nguyu mwana wanje nkunda donc yari agifise jambo rero ndiko nababarira ngo uyu Kristo turiko turavuga ni phénomène ni yindi dimension nico nshaka kubabarira bene data message no musanatse kuyita dimension mu bisanzwe siko ariko nshaka kubabwira ngo uyu muntu turiko turavuga ntasobanutse muri ubu bwenge busanzwe bisaba ko tumanuka muri ije dimension kugira natwe tube capable gutahura ibintu byo muri ije dimension kandi iyo utahuye ibintu byo muri ije dimension ubuzima bwawe burahinduka Amina uyu rero yavuze ngo kuva na mbere yariho yari kumwe n'Imana ngo kandi yari Imana
hama agaca avuga ngo byose byaremwe nawe kandi byose byaremwe kubwiwe. Narakibabwiye naryohewe mbonye amadini ashika ngahe abiri yo mu Asiatique, je pense aba hinduiste n'aba bouddhiste, ndiko ndabona ingene mu bitabo byabo mu byo bita livre sacré, nkaca mbona ingene bamwe bavuga twe tuvuga ngo jambo yariho canke au commencement était la parole canke le verbe, hari ama version avuga ngo le verbe, ariko nabo nkumva bamwe bavuga ngo mu ntango hari le son. Uravyumva? Je mutwe nkavuga nti Imana n'abandi barabivuga baravyemeza au commencement hari ngo le son. Hama abandi nabone ngo au commencement ngo hari vibration. Uravyumva? Mais le son justement ni vibration y'amakorde yo ngaha aya. Uravyumva? Rero uyu muntu yaje akicisha bugufa akambara umubiri akabana natwe yariho au commencement, niwe yashizeho ibintu byose, aravuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri Kolose nawe bagaca bavuga ngo kandi ngo byose bisubsista kubera we. Ni ukuvuga ngo kugira ibibe bigihagaze icuma gifatanye ibintu bigiziki, nta kintu na kimwe kiri capable yo gusubsista no coexista mu ngaha aya atari we agi. Aha nawe kugira uburi muzima ukijijwe cyangwa udakijijwe ni kubwiwe, kuko ni kubwijambo ryiwe niho honyene twese dushobora kubaho. Amina. Hamuwo Kristo rero akaba hehe? Akaba ibwina indani muri profondeur. Amen. Nico gitumye turi hejuru tugakubitika ibintu bikagenda nabi bikatunanira, aravuga tumviriza iki cuma, muravyumva? Iki cuma ntibikunda ko gihagarara hejuru kidafise ikigisutena. Uravyumva? Na malwa namba principe asanzwe yo ngaha mwisi. Urumva? Rero muri inosi hari ibintu bidakira. Muri inosi hari ingwara zidakira kuko atabahinga barashobora gutora umuti wo kuzikiza. Muri inosi hari ibintu bidashoboka, hari ibintu bitagiziki, n'est-ce pas? Ariko rero muri inosi ibirimwo byose byaremwe nawe, byatangujwe nawe kandi bisubizista kubera we. Ico aduhamagarira Kristo ni ikihe? Avuga ngo hano manuka. Manuka, manuka, subira umanuke, genda ibwina, genda muri profondeur aho uconnecta na jewe, kuko je ni je ntuma byose bibaho. Ni wa connecta na jewe, ururuzi rw'ubuginga aho ruzotemba ruca go hose. Ururuzi rw'ubuginga aho ruzotemba ruca hose, bavuga ngo hazogaruka ubuzima n'ivyapfuye bizosura kuba bizima. Rero nimba ushaka kubaho gamwene data, nimba ushaka gutsinda, nimba ushaka kunesha, siko? Nimba ushaka kubona ubuzima bwawe bugenda mu yindi dimension, banza witabe umuhamagaro w'Imana nawe umanuke mu yindi dimension. Hari abantu benshi base kwitaba umuhamagaro w'Imana. Ndiko navuga umuhamagaro, sindiko navuga gusa ngo ikintu Imana iguhamagara ngo uzokora ngo uzogira iki. Oya, ndiko nakubwira ubuzima bwa misi yose ivyo uhora wumva Imana ikiraho agaciro. Hari abantu benshi base kwitaba aho Imana ikirababwira kumanuka. Siko? Ico bakoze ni bari ngaha bakagerageza kubitunganya. Rero kandi aha munyumvirize neza ko ngira ndabavuge. Uravyumva? Rero iyo bari ngaha bagerageje bagapima bikanka bakaryamika kiye bikanka bakabona karabaye bashagira gute? Baca baza biruka ngaha bagahagarara ngaha hejuru ya ca kiyaga, bagaca haraba umuntu w'umupasteur yamanutse ari haji indani muri profondeur, bagaca mvuga ngo hewe ngirira biranse. Mwebwe murabasenzi, mwebwe Imana yarabahamagaye, mwebwe mufise amavuta, mwebwe mufise. Arongera ndabari ikintu kwenga bene data, ijambo ry'Imana rivuga ngo ne vous y trompez pas mes chers, on se moque pas de Dieu. Ico umuntu abivye nica azokwimbura. Rero ni wakorera muri iyi dimension ni nyene, pima, gerageza, vyase wice, bibaye ngombwa wibe, usabe ikimenyane, gerageza n'ukuri. Siko? Ariko wibuke yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ugerageza gukiza ubuzima bwiwe azobubura. Ni nkuko Imana ivuga ati umviriza mu bisanzwe ibintu byarabaye nabi. Rero inzira nabahaye yo gukiriramwe ni imwe. Siko? Rero mwebwe mu bisanzwe mwitwa ngo mutandukanye n'abisi, kuko abisi ijya nzira ntayo bemera, bobo bemera kwifo kwigeragereza kuko nta Mana ibaho. Uravyumva? Rero mwebwe mwitwa ngo mwe murabemera ko Imana ibaho. Twe turavyemera turavyatura. Ariko kesho ugasanga twamanutse gushika ngaha. Kandi Imana ishime ko twamanutse gushika ngaha kuko ibirenge byacu birakira. Amen. Simpfa gusa hari ico bidufasha. Ariko ugiye kuraba twese ico dushaka gushika kubona ivyo gwaruzi rukora iyo umuntu yashitse muri profondeur. Ariko
nta numwe ashaka kwinjira muri profondeur dushaka twese kubibonera ngaha hejuru ukabibwira ngo nibize bigusange ngaha ariko nagenda kubwire ngo muri bras de fer yacu ni Imana ushatse gukurikira Imana hakiri kare kuko Imana principe zayo ni zayo nyene. Rero ubuzima bwa misi yose, amen, itaba umuhamagaro mu buzima bwa misi yose. Umvira ijwi mu buzima bwa misi yose, umviriza ijwi mu buzima bwa misi yose. Imana iriki kubwira iki? Bene data, abakizwa bashaka kuba kwitirirwa izina ry'abakizwa, ariko ibijanye n'ivy'Imana imubwira ku buzima bwa misi yose umengo ivyo ntibirimo mu byo yiyumvira. Ngenda kubwire ngo urashobora guhenda abantu, siko? Ariko ntuzoronka capacity yo guhindura ubuzima bwawe. Reka mpereze kuri aka kantu. Imana yaturemye nk'abaremyi, amina, kandi ubizi utabizi umuntu wese ari ngaha n'umuremyi. Kandi ngenda kubwire ngo ubuzima bwawe ku munsi bwa maburema, urumva? Ariko nkuko Paulo yavuga ngo mu prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme, siko? Umushaha wawe ugumurema ubuzima bwawe. Ndakunda kuvugira ijambo rivuga ngo urinde umutima kurusha byose kuko ngo muri wo niho hari isoko ry'ubuzima bwawe. Umushaha wawe ugumure mu buzima bwawe. Ariko twaje muri Kristo imishaha yacu ipfuye. Uravyumva? Rero igihe cyose ufise umushaha upfuye ure mu buzima bupfuye. Uravyumva? Igihe cyose ufise umushaha upfuye uragerageza ugakora uko ushoboye kose ariko ntutahura igituma ibintu biguma bigenda gutya, ariko ndashaka kubarira ngo ntubitahura ariko ufise ikintu muri wewe kiguma kirema ubwo buzima. Uravyumva? Ariko iyo wemeye gukurikira kugira ngo waruzi rw'ubugingo ruze rutembe muri la mer morte, uravyumva? La mer morte iratangura kuronka ubuzima. Rero iyo la mer morte itanguye kuronka ubuzima, la mer morte itangura guproduire ubuzima ahija hose. Amafi n'ibiterwa biri muri iyo bitangura kuba bizima. Amen. Rero natwe turi ngaha turafise ivyo twaciyemo, turafise ivyo twabonye, hari ivyo tuzi n'ivyo tutazi, hari ivyatwisha, hari ivyadusambuye, hari ivyatugize iki. Ariko ngenda kubwira ngo ivyo ntibavyeshapa. Tweshe twama turondeza mu bukweshapa, ariko ivyo ntibavyeshapa. Ariko ikintu bakora niki? Wita uruzi rw'ubugingo kugira rutembe indani muri we rukurestore. Hamyo rukurestore ga bene data. Ibintu birishira ku murongo. Erega mwiyazi ibintu byiko ibintu vyikora abantu benshi navyo bemera mugabo ibintu birishira ku murongo. Amen. Reka mereze kuntahe muri 2001 nagiye ahantu ntumiwe n'umupasteur kandi nshikiri wiwe. Hamwe uwo mupasteur nshitse mu gihugu ciwe. Uwo mupasteur yari afise umuntu novuga ngo ari kagira umwansi wiwe. Urumva? Yahisemo gusambura no kwekraza, siko? Bishobose amwirukane no mwishengero, siko? Hamba jeco gihugu napanze ko nzokijamwo, siko? Haza umuntu akivuyemo anyereka ifoto y'abajone benshi ambwira ko bari muri iryo shengero etc. Mbonye iyo foto y'abajone benshi nca mbona umujone umwe ndamubonye umutima wanje urasimba. Ndamubona numva umengo c'est comme si hariho connection, hari ikintu Imana imbariye, hari ikintu kuri uyu muntu sinzi ico arico ariko hari ico Imana iconnecte ku mutima wanje. Hama ndagenda nashitse muri ico gihugu imisi ya mbere ndamurondera nkabaza no muri iyo eglise ntihari umuntu ameze gutya na gutya nabonye ku mafoto yanyu bose bakiyaza ati nwega deni we n'ubwa mbere uje muri iki gihugu abantu bo muri iki gihugu ntubazi kubera iki uri kuraha importance umuntu utazi. Ariko nkumva umengo igihe nabona ijya foto ndazi ko hari ikintu numvise mu mutima kujya bavuga ngo Elizabeth ngo ahuye na Maria ngo bumvise abana batangura gutera imigere mu nda. Buriyo iyo wumvira Imana ukayikurikira hari ibintu ugera kukumva ko hari ikintu nyene. Amen. Rero ndashika kumbe naje sindabizi yuko umupasteur yanshuhiye yantumiye yagize iki nashikiye mu nzu yiwe ariko yekraza ujya muntu. Hamaye imisi uwo muntu araza gusenga kuko bari bambwiye ko asigaye akorera ahantu kure aza rimwe na rimwe. Hamwe uwo muntu araza gusenga aje gusenga bose baza birukanka ngo deni ngo nguyure wo wa wundi ngo nguyu wa wundi wa kurarondera nawe araza ni umunyamahanga si umurundi aza bamukwega ngo nguyu rero akavuga ati none ujya muvuga butumwa batumiye anshaka kwiyijewe ntituzi nanye etc. Hamarandamutsa mugabo nkabona arafisa akantu ko kuguma afite réticence. Urumva
yandamukije mugura urabona kumengo ntashaka birefu ntashaka ko tumenyana je nkavuga none gamana kumengo wa muntu si wari ariko nkumva umengo hari ikintu tu uravyumva ndasubira ndagira tentative ya mbere ya kabiri mbona ntibiko birafata ndatekana ndavuga nti mana reka tubireke ntaco ngira hari ico ushaka gukora wewe uravyumva ndabireka ndabishira ngaho ariko Imana haheze iminsi mikeya turi mu bantu benshi yarahagaze nyuma n'abantu nanje mpagaze n'abandi sinzi ikintu bamubajije je nca ndacumva nca ndaduka ndatwenga ariko arishura abantu gutya acara kanko arahindukira araraba uwo muntu atwenze uravyumva ahindukiye mu nyuma arabishura heje caza kumbaza ngo kweki batwenze kijya kibazo bambajije nca ndamubwira nti je ndagitrouva ridicule franchement ndambwira nti ça n'a aucun sens pour moi acambwira ngo nanje nawe ugitrouva ridicule ngo oui kandi ngo sintawe urigituma ata muntu numwe agitrouva ridicule ngaha yo acatangura kubona umengo ndi intéressant tuvyumva kimwe acambwira ngo none ngo se programme iyi ngo tuje gusangira nanje ku mutima ni haha tu viens uraje viens siko duca turaja gusangira kandi duca turaba abagenzi uravyumva twaragiye gusangira hagera igihe turajana haha naja gukorera ruguru nkirigwayo rero kikaba ikibazo ko nirigwa ku mucuti ni bambe ku mwansi wa pastori nkajayo nkirigwayo bakambura pastori akambwira ngo ariko wewe ngo twarakubuze ngo waraje no ngo ariko ngugumana ngo nuriya muntu etc mugomba pastori ni yubakwa kumbara kase umugambi wo kumwekaza kuko ivyo bimbwiye atiko ndamubaza nanje ko ari shetani yamutumye canke uravyumva rero tugira ibihe vyiza turasanga telba ko nanditse mu ikaye yanje ntimana niyaza kwanzanye ngabageraga kugira muri n'uyu muntu rero twagize ibihe vyiza turahezagirwa ambwira amarealité yose muri iryo shengero ibitameze neza nanje nkaca nta kurara kwa pastor tugaca twicara gushaka 4 du matin tuko turavuga ndamubwira nti urashobora guhenda abandi bantu mugabo je ntiwavumpenda je nawe turazinanye mbwiza ukuri pourquoi tu fais ça kweki bimeze gutya na gutya uri kuratrisha donc urumva nashobora yari umuntu tumenyeranye uravyumva rero biragenda uko ndataha ariko nagenda babwire ngo hari mu mwaka uyuhe 2001 muravyumva ariko muri 2022 canke yego 22 siko Imana yambwiye igikorwa ntangura ngaha nasa nk'ugipinga mugandagera ahantu ntangura kugondozwa kwa kuboko kubwira injira musi kurusha siko injira okay mana ndinjiye gushika ngaho oya injira hajya kurusha uwo munsi rero navyutse ari kwa mbere ha muri 2022 mvyutse numva Imana yambajije ngo none hahandi nakubwira ngo umanuke none uramanuka ndavuga mana ntavyo nshaka mugaje ubuzima bwanje n'ubwawe narabuguhaye ivyo ushaka nivyo bibaho mugabo ncanumva ikitanteye ubwoba aho hantu ariko arambwira kumanuka hasaba amahera menshi kandi ntayo office rero ego ndavyemeye ko ndashaka kumvira Imana ariko naho nshaka kumvira Imana ndafise akantu ukorosha mu mutima ntido tufasa bisaba amahera ntafise ça va prendre du temps si vyavuba uravyumva ariko nshaka kuvuga ko Imana twabivuganye kwa mbere siko wa muntu wo muri 2001 wacagihe twahuzwa n'Imana aca telefona kwa kane ambwira ngo hari ikintu Imana yambwiye ukwiye gutangura kandi acambwira ngo ndakuzi kunda guharira no gupinga ntiwihute gupinga no guharira fata umwanya uvyimvire canke usenge akimbariye nca sanga nishaka indi Imana imaze imisi mbwira ndamubwira nti bon nturinde we explica birebire mperuka kucemera nta n'imisi irahera me mutuma numve ngo nzugitangura ngo mu myaka 2 canke nta urgence irimwo acambwira ngo rero ngo je n'umugore wanje ngo Imana yatubwiye yuko amahera yose bisaba ari twe tuyatanga ugatangura ico gikorwa abavuga ni burya bwose Yesu navyemenzi kari vyakure aha vuba acatanga amahera ashika $8700 ico gihe naricaye muhira ndayaraba ndavuga naho gamana agenda gusaba 10000 nkayabura agenda gusaba 20000 nkayabura agenda asaba uduhera tw'utumurabizi uduhera dutoye siko wabuze utwo duhera aro nkaca mbona hareke ibi wabimbwiye kwa mbere kwa kane uhagurukije umuntu ari hehe umubwiye gutya kandi honyereje ko ndamuzi sinumva nawe naho yokura aya mahera nabanje kumaza nti none habaye kimusigaye mutunze ko meruka atamahera mufise ngo ivyo wewe ntaco ngo namahera Imana yadutijije okay je natanga mva nteka basi turabivya makeya ngo deni ngo ntusubire kuvuga ivyo bintu nakubwiye ko kandi ayo mahera baca baranyarutsa fya barayarungika kandi amara bayarungitse uwo munsi nyene ncamenyana n'umuntu ari mu gihugu gituma kandi atwaye karumviriza ubutumwa bwacu no munsi Imana iguhezagire gituma yiruka kubindonderera haro nundi sinzi ko yasenze no munsi niwe yagiye kubingurira ariko ndashaka kubabwira ngo mukanya gato akantu name ndakabona mu buzima bwanje kavuga mbana womenga ivyo ndakwingingira umengo ntushushe ntugiziki ariko umenga ivyo woshaka urashira mu mwete nyene uga
ariko reka ndababwire ikintu kega bene data kenshi turakora ngo ubugombe bwawe n'ubugombe bw'Imana ariko reka ndababwire iyi sokre Imana yakuremanye ubugombe bwayo rero mu bisanzwe ubugombe bw'Imana nibwo bugombe bwawe ariko kuko turi corrompu n'isi na publicité y'isi turihenda ku bugombe bwacu ariko ivyo bintu dushaka nitwabironka tuzodeprima ariko nitwaja mu vy'Imana tuzosanga vy'ukuri ari vyo twari dukeneye mushaha wacu wari ukeneye amin rero Imana yarakoze gutyo ibihera biraza biriruka ibikoresho byose biraza kandi ibikoresho byose biraza kandi bije nyene umengo vyicaye hajya kugira binyagirize niyo mazi imisi nta umengo ko birandaburaza ibintu amahera bigugwa hamwe kazo kicaye ngaha mu nzu yawe nka yego Yesu reka tuje gukora nkaca nkora ariko ngenda nabwira ikintu kimega bene data mu vy'Imana igusunikiramwo harimo ubugingo bw'Imana hama amahera ashobora kwigira ndansi ibintu bikigira iki ariko mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe ugiyeyo ndakubwiye ngo umugisha w'Imana urahari ku buzima bwawe rero ibintu birakunanirwa kubitika ukagira iki aho ngenda kubwire le secret siko emera ugende y'ukuboko kurikora gutwara jeco gena ari kwibaza none gadeni umunyamahanga mutazi nanyu mushaka kwiki kandi washikiye kuraba uraje kuja kuganira n'umwasi wabo kamara y'imisi ugashangira vya byacu n'imico y'ikirundi nibiki murabona vya bintu byose ariko navuga ngo ivyo wikuzayo byose kurikira ukuboko kw'Imana wutwara ku buzima bwawe aho adutwara ni heza aha adutwara hari ubugingo aha adutwara hari ubugingo busagutse niwe mazi y'ubugingo kandi ni wamukurikira siwe wenyine uzoronka ubugingo ariko inzuzi z'ubugingo zizodudubiza zitembe ziva muri wewe hariho byinshi byakunaniye gukiza mu biwanyu muri famiye na hehe waragerageje urashaka ingufu uratukana uragira mwiki ariko ngenda kubwire ngo ni wakurikira ubugingo amazi y'ubugingo azotemba ava muri wewe kandi amazi y'ubugingo azobikora mu buryo bworoheje kurusha za ngufu na zanduru zawe zose amen turafise ibakwe chance opportunité yo kugendera mu buzima Imana yahezagije ubuzima bwacu amen rero twitabe kandi utitavye nahone ni shwa yawe Imana yaduhaye iyo shwa yo kwitaba cyane ntitwitabe ariko nashaka kukubwira ngo aha ku butaka hari ibintu bidakorokerayo siko bikorekera indani mu mazi menshi amen itaba rero Imana ibahezagire kadusenga kamahaguruke dusenge byose bikuvako Yesu yarakoze ibikenewe byose n'ibyangombwa byose itaba umanuke muri ayo mazi menshi amen Maria yavuze umuvinyu wabuze yabwiye intumwa ngo icababwira cose mu gikore kuno ico Yesu ariko arakubwira cose gikore kuno niyakubwira guheba itongo bakwivye rihebe niyakubwira sindabizi icababwira cose mu gikore kuno kuko muri we hari ubugingo kandi ubugingo busagutse amen Mana ndagushima ku mazi y'ubugingo yawe Mana ndagushima ko uri Imana nziza ndagushima ko wakoze ibyangombwa n'ibikenewe byose kugira ngo twebwe tubeho mu bugingo kandi ubugingo busagutse waturemeye wageneye ubuzima bwacu Mana nta muntu numwe washize kuri ino si kugira ngo aze gupfirayo nabi nta muntu numwe waremye ngo aze gukubitika nta muntu numwe waremye ngo byose bimuneshe bimugendere nabi Mana twese uko turaha Mana n'abatari ngaha bari mu bibanza vya kure igihe uturema waturemye udushaka waturemye udukunze waturemye ubishaka waturemye ubyifuzo ubikunze kandi uturemera kubaho ubuzima bwiza Mana ariko ni kenshi bitumerera nabi Mana ni kenshi dukubitika ni kenshi tugize iki ariko Mana ndabizi ko hari indi dimension hari ikindi kibanza Mana hari aho duhamagarirwa hari ikibanza duhamagariramwo Mana kugira ngo tubone ibyawe na manifestation y'ibyawe n'ivyo produiza muri twebwe Mana Mana ndasengeye abantu bari ngaha ngo mu izina rya Yesu wugurura amaso y'ubwenge bwabo kugira ngo bemere gukurikira umuhamagaro wawe ndasenze ngo wugure amaso y'ubwenge bwabo kugira ngo n'utuntu babone umengo ni duto uri kurabahamagarira bemere kudukora Mana Mana ndasenze ngo twese udushoboze uduhu uko kuboko kudufashe Mana Mana kudutware kandi kudushikane muco twagenewe Mana urakoze Mana ko ugira neza kandi uvyitwararika ndasengeye umuntu wese ari ngaha Mana ngo niyataha ntiyibagirire ijambo Mana
ndasenze ngo ijambo ntigibwe mana, ndasenze ngo ntashike hajya ngo asamazwe n'ibindi, ariko nasenze ngo ubashoboze mana, ubashoboze kurimbura, ubashoboze gufata uwo mwanya, ubashoboze mana gufata akanya ko guha agaciro na importance ivyo uri kuravugana nabo mana. Mana aba bose mana n'amasource mana, ubugingo butanguye gutemba buva mu bantu bangana gutya, nta kintu na kimwe kitokira mana. Nta ngorane z'umuryango zo resista, nta magorwa y'umuryango yo resista, nta bikomere vy'umuryango vyo resista, nta bumuga bw'umuryango bwo resista, nta kintu na kimwe mana coshobora ku resista uruzi rwawe rw'ubugingo mana. Kandi urwo ruzi mana udusezerano ko ruzotemba ruva muri twebwe mana, na hacu papa, ni twebwe mana, ni twebwe ba responsable papa, ni twebwe dufise responsabilité yo gukiza iki gihugu papa, ni twebwe wahaye responsabilité yo kurestaura no gukiza imiryango yacu papa, ni twebwe wahaye ubwo bubasha niyo responsabilité yo gukiza ibintu byose mana nibidakira mana. Ndakwinginze ngo duhe kwinjira no kugendera mu muhamagaro wawe ku buzima bwacu. Ndakwinginze ngo uturinde kuba abanyedini gusa, uturinde kuba abantu beza gusa, ariko twinjiza ahantu mana aho tuba abantu bari spirituel mana. Mana dutwara ahantu twe experiment ivyo bintu mana, dutwara ahantu tuviva ivyo bintu mana, dutwara ahantu tuba muri ivyo bintu, tugendera muri ivyo bintu, kugira ngo n'abatarakubona n'abatarakumenya bose bakwizere baciye mu bikorwa wabona uri kurakora mu buzima bwacu mana. Urakoze papa, kari ubugombe bwawe, nuhabwe icubahiro muri vyose, ni mu izina rya Yesu, amen.